ese icompa nawe nanje uyu munsi tukizera Imana mu masituasiyo yose ducamo, tukamenya ngo dufise Imana idashobora kuduhemukira. Daniyeli n'umuntu nkatwe. Daniyeli n'umuntu nkatwe asonza, agwara, ababara, ariko kimwe cyatuma atandukana n'abandi nuko hari ingingo yafashe. Aravuga ngo sinshobora guhemukira Imana yanje, sinshobora kuvanga Imana yanje. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira reka tubanze dusenge. Mana yera, ndi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndi muri mpwemu yera, umufasha mwiza twahawe. Nje nkuninahaza data, nje kuririmbira ishimwe kuko ari ukwiriye. Uri Imana iturinda katurindana n'abacu n'ivyacu. Uri Imana itwitwararika muri gato na kanini. Uri Imana ituzigamira mu buntu bwayo, atari kubw'ibikorwa byiza twakoze, ariko ari kubw'imbabazi zawe gusa Papa. None nk'abana bawe tuje tuguhimbaza, tuje tukuninahaza, tuje tukubwira ngo warakoze Mana, kandi n'ubu nturambirwa kudukorera neza. N'iri joro wadukoreye neza, n'iki gitondo duhaye kuvyuka duhema umwuka w'abazima, turabigushimiye Mana. Uri gitangaza, ntumeze nk'abantu. Uri Imana, uri umuvyeyi wa twese utwitwararika uko bukeye nuko bwije. None n'ubu ndakwinginze aka kanya ngiye kuvuga ubutumwa, ndasabye mpwemu yera umufasha mwiza, uzubane nanje mpwemu yera, undongore kugira ngo ijambo ryose mvuga ribe rivuye kuri wewe, kuko iryo no kwigenera nta kamaro ryomarira ubwoko bw'Imana, ariko wewe iryo wateguye rigira ikimazi kinini. Urakoze rero kwemeye guhaza ubwoko bw'Imana, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe aba ya data watwetse umuremyi wa byose. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo Imana ntizemera ko abana bayo bapfana n'abanyabyaha. Imana izokwamica kanzo no mu bihe bikomeye, no mu bihe wari wihebye, wari wihebuye, uzogenda ubona Imana, haleluya, iseruka igakora ibikomeye. Amen. Kubera ijisho ry'Imana rihora kubagororotsi, ijisho ry'Imana rihora ku bana bayo bayikunda, bayubaha, bakayubahisha. Ijisho ry'Imana ribavirira. Reka turabe ingene yatabaye abana b'Imana bakagirirwa neza. Muri Daniyeli igice cya 2 turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 16 kugira ngo mutahure mwumve. Turasoma harehare ko ndazi neza ko ari habadakunda gusoma Bibiliya, kugira wumve ingene Imana yahabaye. Indoto za Nebukadineza zinanira abapfumu kuzimenya. Haleluya. Umwaka ugira 2 Nebukadineza ari kunganji yarose indoto, nuko ahagarika umutima abura itiro. Umwami acahamagaza abanyamareba, abapfumu, abarozi n'abakarudaya ngo bamubarire indoto ziwe. Nuko bararenguka bahagarara imbere y'umwami. Umwami arababwira ati narose indoto mpagaritse umutima wo kuzimenya. Maze abakarudaya bishura umwami mu rurimi rw'Igisiriya bati ewe mwami nyene guhoraho, urotorere izi ndoto twebwe abasavyi bawe duheze tukumenyeshe uko zisobanurwa. Nuko umwami yishura abakarudaya ati ndashinze ingingo, kandi nimutamenyesha izo ndota n'ingene zisobanurwa muzohimbagurwa, kandi ingo zanyu zizosigara ari amatongo. Ariko nimwandotorera izo ndoto n'ingene zisobanurwa nzobagabira, ndabashimire, ndabaha icubahiro cishi. Nuko rero nimundotore izo ndoto n'ingene zisobanurwa. Bamwishura ubugira 2 bati mwami turotorera izo ndoto twebwe abasavyi bawe, natwe duheze tukumenyeshe ko zisobanurwa. Umwami arabishura ati ndumva gose ko mushaka kwicira inzira, kuko mubonye ko nashinze ingingo, ariko
nimutamenyesha izo ndoto igihano muzohanwa ni kimwe, kuko mwagiye ingingo yo kumbarira amajambo y'ibinyoma n'ubuhumvi ngo ejo buzocana yandi. Nuko rero nimumbwire izo ndoto mpeze menye ko mushobora no kuzisobanurira. Maze abakarudaya bishura umwami bati, mwami, nta muntu n'umwe wo kw'isi yoshobora kukumenyesha iryo jambo, kuko ata mwami canke umuganwa canke umutware yigeze gusobanuza umunyamareba n'umwe canke umupfumu canke umukarudaya bene iryo jambo. Ico utugoberera ko kiragoye, kandi nta wundi ariho yoshobora kucerekana imbere yawe mwami atari Imana, nazo ntizibana n'abafise umubiri. Ivyo bitera umwami gushavura, arashangashirwa gose, ategeka ko bageseza abanyamareba b'i Babuloni bose. Nuko birashingwa ngo abanyabwenge nibicwe, baja kurondera Daniyeli na bagenzi biwe ngo bicwe. Maze Daniyeli abwirana ubwenge n'ukwitonda Ariyoki, umukuru w'abacungera umwami, yari yasohotse kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki intwazangabo y'umwami ati, igituma habaye icyagezwe c'ikibiriraho kivuye ku mwami ni igiki? Nuko Ariyoki abimenyesha Daniyeli ivyo arivyo. Maze Daniyeli arinjira asaba umwami ngo amuhe igihe azoze kumumenyesha uko bisobanurwa. Amen. Haleluya. Urumva ngo umwami yararose inzozi, zimutera ubwoba bwinshi, zimuhagarika umutima. Acahamagara abanyamareba, ahamagara abapfuma, ahamagara abakarudaya, ahamagara abanyabwenge ngo baze bamusobanurira izo ndoto. Hama arabwira ati, mwami, turagusavye utubwire izo ndoto izarizo. Ati, hama twebwe turazisobanura. Arababwira atumbiriza, nta makuru yani nkeneye ko musobanura gusa, mumenye ivyo narose kandi mwongere mumenye nico bisobanura. Baramubara ati, nukuri ni ryambere twebwe batubwiye amakuru nkayo y'ugusobanura indoto tutanamenye. Ati, nukuri ntibibaho. Ati, umuntu ashobora iryo banga n'umuntu umwe. Ati, ni Imana. Ati, iyo Mana nayo ni Imana itabana n'abantu. Haleluya, haleluya. Ngo ni Imana itabana n'abantu. Iyo Mana nayo ni Imana umuremyi w'ijuru n'isi, nishobora guhishura amabanga hishijwe. Haleluya. Nimenya ivyumviro biri mu muntu, nimenya imigabo y'umuntu ataranayimvira. Haleluya. Kuko ngo Imana ihagarara mwitanguriro, ikamenya ibimwiherezo ry'umuntu. Haleluya. Baramubwira ati, ntibikunda. Atumbiriza rero ikintu kimwe ntegetse, nuko mwese atanumwe avuyemo n'ingo zanyu mwicwa. Ati, kuko ntacyo mumaze. Baravuga ati, ati uko biri kose hariho abantu twiganye, hariho abantu abo nabo nibaze dupfana. Wacha bagenda kuhamagara Daniyeli na bagenzi be. Ati, itegeko ryashinzwe ko twese dupfa. Ati, none ntidupfa twenyene, namwe nimuze tujane. Haleluya, haleluya. Ariko nkunda Imana ko itazokwigera yemera ko abana bayo bapfana n'abanyavyaha. Haleluya. La saikole bonde tai sakaya. Imana iravuga ngo abana banje ntibapfana n'abanyavyaha. Daniyeli ngo abaza uwarashinzwe kwica abanyabwenge n'aba bapfumu. Ati iryo tegeko ikibiriraho risohotse bigenze gute? Aravuga ati, urumva ati, umwami yashinze itegeko ko mwese mupfa, kuko habuze umuntu n'umwe arotora indoto yarayarose. Daniyeli aravuga ati, waca agenda abwira umwami ati, mwami ye n'ingabo. Ati, iryo tegeko tinumvise ko hari ibintu byabaye, atari ko mpakanya. Haleluya. Ati, mpakanya asaya aje kuvugana n'Imana yiwe. Haleluya. Umwami aramubwira ati, okay, ndabiretse, genda. Haleluya. Daniyeli aramenya neza ko hari Imana mwijuru, kuko bazinanye.
Haleluya. Barazinanye. Uyu munsi wewe bibaye nkuko wari kubigenza gute? Wari kwiheba ukavuga uti karabaye turapfuye. Ariko waramenya neza ati hari Imana mw'ijuru idashaka kudutanga mu maboko y'umunyavyaha. Kubera iki? Kubera relation bafitanye. Kubera relation bafitanye. Ese icompa nawe nanje uyu munsi tukizera Imana mu masituation yose ducamo, tukamenya ngo dufise Imana idashobora kuduhemukira. Daniyeli n'umuntu nkatwe asonza, agwara, ababara, ariko kimwe cyatuma atandukana n'abandi nuko hari ingingo yafashe. Aravuga ngo sinshobora guhemukira Imana yanje, sinshobora kuvanga Imana yanje, singomba ikiguzi cyose binsaba ndemera ndagitange, ariko ngumehe ngumane nayo. Haleluya. Imana nayo ku ntebe yayo iravuga ngo iyi situation nyene ngomba ngaragaza umuhungu wanje wariwe, ngomba nerekana umuhungu wanje iyo yizeye ko ihishuri bishije. Haleluya. Kwidasa n'Imana aba banyavyaha bizera, idasa n'Imana bizera, iza kwerekana ubudasa. Haleluya. Iza kwerekana ubudasa. Ngo Daniyeli agira iki? Aragenda arasenga kandi abwira umwami ati ndagarutse vuba kugusigurira ico vyose bigira iki, ico vyose bivuga. Haleluya. Ico vyose bisigura. Indoto warose ndazikubwira n'ico zisigura ndazikubwira, kuko yarizeye Imana yiwe kwidashobora kumuhemukira. Kandi vy'ukuri atari twebwe duteye umugongo Imana, yo ntishobora kudutera umugongo. Yo ibikeneye, yo yirakeneye abayimenyekanisha, arakeneye abikoresha kugira ngo izina ryayo ryamamare. Haleluya. Yo ni inyungu zayo. Wemeye kugenda nayo wigaragaza ubushobozi bwayo mw'isi, ni inyungu z'Imana iri kwirakurondera wewe nanje ngo tube abantu bashobora kwerekana Imana twizeye iyo ariyo. Haleluya. Iri kwirakurondera wewe nanje. Haleluya. Kugira ngo dushobore kugaragaza iyo Mana. Rero Imana igirira neza aba bagabo kubera iki? Kubera bayizeye, kubera bayimenye, kubera banywanye nayo, kubera bayubaha, nayo irabubahisha. Rero Imana yo mw'ijuru ibampera umugisha. Tuzobandanya ku munsi w'ejo. Urabingene Imana yakoze ibikomeye mu bugingo bwabo, kandi n'umwami yubaha Imana yabo. Rero Imana yo mw'ijuru ibampera umugisha. Mugira umunsi mwiza. Mana Data rugira byose uri mw'ijuru, ndagushimiye uko we ntuhemuka, ntuhinduka. Uko warurejo ni kuri uyu munsi, uko wagirira neza aba batwibanjirije niko n'uyu munsi natwe tugirira neza. Reka tugire inyota n'inzara yo kugendana nawe no kurongorwa nawe, kugira ngo dushitse ukugororoka kose, kugira ngo twamamaze icubahiro cawe mw'isi. Mana ndagushimiye kandi ndakunina haje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.